Kuno wa kane n'umunsi wa nyuma w'uruganda nkarishabwenge kwarongoye ibisata vy'amakomine n'abayobozi b'ibisata bitandukanye mu ntara ya Butanyerera. Abitavye urwo ruganda barabiye hamwe uko bagiye gukora bakurikije amategeko y'ibijanye no gutanga ivyegeranyo bimeze neza bikurikije amategeko. Umushikiranganji wa mbere yateye iteka ico gikorwa yibukije ko intunganyo nshasha yamaze gutangura kugira ngo habe impinduka mu bisata bitandukanye. Byabaye rero ngombwa yuko novuga haba impinduka zibiri zikomeye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Iya mbere dusa n'abayimazemwo igihe kitari gito, hafi imyaka 3, ico bita gutunganya amahera neza y'igihugu kugira biduhe umusaruro, ico twita mu Gifaransa le budget programme. Iyindi rero mpinduka ni ya découpage administrative. Amaze kumva uko abitavye izo nyigisho bahuguwe cyane cyane kuvyerekeye ibitabo n'amategeko bisunga, ivyerekeye gutegura imigambi n'uburyo buyiherekeza nuko icegeranyo gitangwa, umushikiranganji wa mbere yashimye aho bagejeje inyigisho, akavuga ko ari inyigisho zidasanzwe kuri abo bajejwe amabanga atandukanye mu bisata bitandukanye vy'intara n'amakomine. Bimwe mu bibazo bagiye baramutura inka bakorera mu gisata c'amagara y'abantu mu makomine, bavuga ko gushika ubu batazwi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ahubwo babwirwa ko bakurikiranwa n'amakomine, aho bavuga ko amategeko abitomora neza ahari. Hari n'abandi ngo bahinduriwe amabanga ariko ugasanga ntibarahembwa. Aho hose umushikiranganji wa mbere yabahumurije ko ibibazo babizi kandi ko bariko bagerageza kuraba uko bitoregwa inyishu. Ko barakora kugira turabe ni bande ni vyinshi, ni bande babaye recruté badafise matricule, kubaha ama emploi type, kurabize uko tamuno duhemba adafise emploi type, mbega yajavahe. Hariho nabo twasanze bafise matricule atahembwa, kandi twavuze tuti wewe wari ufise matricule bandanye burahemberwa hiye, icatumye muhagarara ntawe ubizi. Muvize matricule bari kubaha aganye ne mwahora muhembwa basi, bakazobura babaregulariza canke babakorora mu nyuma bivanye naho wagiye. Mugabo rero ni mudutahure, reka ngwe ngaruke, ni mudutahure. Hari ibi bintu kubitunganya ntiwibaze ngo biroroshe. Abashikiranganje bashasha gushiraho amategeko mashasha, gushiraho ayo barongozi bashasha kugira bafate umurongo babimetrize, ivyo byose birajamwo. Urwo ruganda rw'inyigisho kuri abo barongoye ibiro n'ibisata bitandukanye mu ntara ya Butanyerera ndetse n'abajejwe ibisata mu makomine rwariko rubera ku mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera mu kiringo c'imisi 2 kuva kuri uyu wa gatatu.